Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, le 30 juin 1960, après 75 années de domination coloniale, la République démocratique du Congo a accédé, dans l'enthousiasme et la liberté d'un peuple enfin libre, à la souveraineté internationale. Mwaramutse, kimwe mu bintu umuhizi duheruka gushwana yanyagiriza ngo nuko jewe n'abashigikiye yuko ngo hoba Repubulika ngo ya Nord na Sud Kivu ngo bagakora Repubulika. Ushigikiye u Rwanda rero ko rwafata Kongo rukagira Kivu, North Kivu na South Kivu a Republic. Logically nibyo ushigikiye wewe Bantu b'Imana, je nivyo muri Kongo singuze kubivugaho cyane, pana kuri yo anga yuko noza kudesida ingene Kongo ikwiye gutwarwa canke kudivizwa, kubera en principe nosanga ndiko ndazubara, nosanga ndiko ndi stretching thin, nosanga ndiko ndata focus. Jewe mfise impamvu ndiko nasemera nico ndiko natumberezako mu gihe utangura kustumbeza ku Rwanda, kuri Kongo, kuri Tanzania, kuri Kenya, kuri Zaire, kubiki no basanga umwanya umbanye muto, so nigake mvuga ku bintu vyo muri Kongo. Ariko ngize ntya akavuza baha mbona kuri internet amadiskuru abiri y'abantu bari muri Kongo, umwe akaba president uwundi ndaja kuraba icari cyo niyatangura kugira diskuru yiwe, ariko ntayo numviriza neza, ngomba kusa nta ndumviriza, nabonye gusomenga ni hilarious ina aratwengeje, atavuga ngo ibintu byo muri Kongo baratumuje ko bari mu ntambara, mugabo kubona umwe ari Goma akavuga ijambo undi Kinshasa akavuga ijambo ni challenge ikomeye cyane Kongo igeze ahatemba. Dantureka reka ndayihweze, ariko nakanashaka kugabisha mu abantu muri fragile, okay? Abantu muri fragile kiraza ko muza kunyumviza je ko sinzobabarira. Je nabongira ndagutoneka uri fragile, genda mumvirize bijya byoroshe, it's okay. Nta muntu je nibwira ngo nkurikira, mugabo ukabona umuntu uri fragile ushaka ngo ubwira Kabira n'umugesera, Kagame n'umugesera, naka n'umugesera, ntavyo nzogukora jewe nkora ntuze editorial yiwanje, linye editorial wanje, ico gihe wowe ucuvuga uti ujya muhizi nsinzogenda mumviriza kuko bintera stress. Comme ça ubuzima bwawe buzoramba. Okay, so imisegonda birankoye nifa genda cyo kumviza ibindi ya TV yanyu muhora muraba wa muzungu wanyu wa AI. Voilà. So reka tumuvize mugabo manyabonye ari funny dans un sens ko aba bantu bose bari kuvuga amajambo. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Bon, nibaza ko ari muri cadre ya independance ya Congo, kumbere yabaye tariki 30 ndibaza naho basebere cyangwa 6 dantureka. Urumva ku ruhande rumwe, reka kwanza mpere kuri le président légitime ari ngaha en direct avuga le message très attendu de Félix Tshisekedi. Sinumva très attendu, je aya message y'abantu ari boring. Boshe sinamenya ko kandi iyi system ya stake in Africa ntabwo vyinshi bamari mu message na mu message, mais dantureka ku muso independance umenga n'umugenzo. Il y a never numvirije personnellement. Okay, sorry. So le message très attendu du Félix Tshisekedi, kuko neva arazi gusoma ibimuna no kuvuga abatabe mwandikiye. Okay, le message très attendu de Félix Tshisekedi à la nation pour le 66e an, pour le 66 ans de l'indépendance. Okay, 66 ans de l'indépendance. Uyu ni Félix Tshisekedi wa Mulumba. Nibaza ko yoba ari muri Kinshasa, je pense, ko capitale ihari niba nabo batayunguruje. Hanyuma hajya igoma naho hafi iwacu, Goma, discours du 30 juin 2026 de Corneille Nangaa, de la constitution à Ebola jusqu'à la sécurité. Urumva umwe wese mugakona kiwiwe ari gukora celebratinga independence ku nzira iwiwe. Bo sinzanohera. Okay, mu ntango havuga hymne national. Sindamenya rero ko hymne nationale ya AFC M23 itandukanye ni ya Congo, canke ko bavuga ati bo Congo tuzoifata dantureka reka twe turayiririmba twe turayigisha. I don't know. Anyway, kwa commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance, on va bose bari gucelebratinga independence. Message à la nation du coordinateur de FCM23, son excellence
Ndavuga ko Kongo ni hilarious. Kongo ni igihugu cyabamo akajagari. Kuva Patrice Lumumba bamwishe, Kongo yaciye iba akajagari kandi sinzi ko bazorikaboringa. Alors, Félix Antoine Tshisekedi ibumoso kuri jewe, hanyuma nanga iburyo. Reka twumvize ivyo bavuga, ariko reka ntengore kuri hymne nationale. Mbega shampere kuyihe? Okay, uko mouse igenda, mfise ntuzeye browsers zibiri, umwe ari kuri Chrome undi kuri Firefox. Uko mouse igenda niko mvuga, reka mpere kuri Firefox, sanze hari inde, hari Tshisekedi. Okay. Ok, iyo yari hymne nationale du Congo. Sinzi imwe ya Zaire, tricolore en flamme, nous non feu sacré, aho yagiye, non feu sacré, igifaransa naco. Anyway, iyi ntavyo kwidetinga, this is for fun, ntabwo nta information no musi ndiko ndatanga, ni just for fun. Ok, reka tumvize nanga nawe. Congolaises et Congolais. That was short. Okay, Congolese, Congolais. Uko niko nanga atangura. Reka twumve ko nawe yiyadesa kuba Congolais cyangwa ko afise iyindi ingene atangura ijambo ryiwiwe. C'est wa Mulumba. Le voilà qui vient. The doors closing. There you go. Congolaise, Congolais, Congolaise, Congolais, konga kwikindi. mes très chers compatriotes. Mes très chers compatriotes. Nanga wibagiye kuhamagara aba très chers compatriotes. Wavuze gusa Congolaise, Congolais. Très chers compatriotes. What did you say? Congolaises et Congolais. Très chers compatriotes. Congolaise, Congolais. Très chers compatriotes. Congolaise, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ok, reka twumve ku rundi ruhande nabo ivyo ariko aravuga, abamuvuga igifaransa mu byo bavuze ntavyo kuvuga mu kirundi ko turi ni entertainment. Le 30 juin 1960, après 75 années de domination coloniale, la République démocratique du Congo a accédé, dans l'enthousiasme et la liberté d'un peuple enfin libre, à la souveraineté internationale. C'était le Zaïre. Oh, c'était le Congo à l'époque, le Congo Léopoldville. Ok, anyway. Bo urumva uwo aravuze araduhaye incamake ingene independence ya Congo bayironse. Reka twumvize uno nawe ko abiducishako. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Ok, donc uyu muhizi Tshisekedi birumvikana ko wariwe avuga amajambo maremare, mugabo wogira ngo discours bayisherinze imbere ko atangura kuvuga. Tshisekedi uno munsi bavuga kubiki? Nanga wewe sindakubwira. Don't cheat kwa gutirisha wewe. This is my speech. This is my speech. Man, kongera ryose sinakubesha. Ok, twumve nawe. 66 ans plus tard, c'est dans un contexte bien différent que nous commémorons cette date historique. Notre pays demeure confronté à des défis qui mettent à rude épreuve son unité. Ok, agiye straight ku madefi ahanze Congo n'ubumwe bwa Congo. Reka nuvuze ko Tshisekedi nawe ari haca agenda direct cyangwa ko afise ibindi agomba kuvuga. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Ok, ndumva tanguye ko twibutsa ba Lumumba nubwo mwakimo mugandagura.
très bien. Reka twumvirize Nanga nawe ibindi avuga. Discours baratanguye gutandukana, kumbura umwe wese yateguye discours yiwe ntawakopiye ku wundi. Ces institutions et les idéaux qui ont porté son indépendance. Tandis que notre nation est confrontée à de profondes crises, nos pensées vont vers nos compatriotes frappés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Okay, aba empathy kasimbiye ku bantu bariko bakubitwa na Ebola hagati n'intambara iri muri Congo. Reka twumve nawe. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Prospère. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. Abanyafrika baryoshe kumva ariko kugira amadiscours uzi yuko amadiscours they don't mean it. Baragerageza bakaryandika karona mu orateur karimwandikira akaza karisoma sans y penser, sans y croire. Nanga we kuri En kuvuga cette ibibazo. journée de mémoire et d'espérance, je leur exprime toute notre solidarité et notre profonde compassion face à cette nouvelle épreuve. Encore une fois arachariko aravuga kuri Ebola. Je ne sais pas, sinzi aya majambo abiri umenga ari interessante, sinzi abantu bari mu Burundi intéressant discours. Okay, ama discours ari intéressant, sinzi abantu bari muri Congo uko muyumva. I don't know man, I don't know. Kumbe babahizi nico gitema giye barakara aba bagabo bamaze gukira Republique. Bo sinzi iyi drapo kandi ko ari ya Congo. Uko tuyizi nuko ari drapo bisangije. Hari umuntu bambwira je burya ibintu byo muri Congo reka turabe. Ndabona ikinyenyeri hanyuma bleu, hanyuma rouge, katugaruke ngaha. Niyo yindi nyene bafite drapo ya Congo sinzi nako bakafita drapo yiwabo ya AFC M23 peut-être cyangwa ikindi kintu. Donc définitivement matango Republika yiwabo ko bavuga kigagira ama prononciation ikisiga kumenya no ko bayita izina. Guys, what are you doing? Muri kugabura Africa unite. Africa unite. No, Africa unite naza ko ari dream ntabwo ishoboka. Uri kuraraba hari umugabo nkurikina i Kenya yitwa nde Osheduk Jackson ni umunyamerika ari muri Uganda en fait yari kuvuga hariho undi muntu yitwa Wodemaya agenda avuga ngo one Africa ati ntishoboka. Panafricanisme navuga ko ari comment dirais-je luxury belief to ni kintu aba pseudo intellectuel bagenda bararimba ngo baze ko gidashoboka kubera deja en Afrique Afrique fragmentée au niveau de la nation hagati mu bihugu byabo na ibintu by'amatribi. Hanyuma abanyafrika entre ntibumvikana yacavuga n'ibikobera muri South Africa n'ahandi c'est impossible. Mbo reka numvirize kumbure vers la fin ko hari ikindi baja guhuriza ko munyihanganire nayo no kumuzi discours tout de même ce serait ridicule kuko ntabwo ndi congolais. Nanga uheza gute? Spontané. Il dépend de notre courage, de notre unité et de notre fidélité à ce devoir sacré qui consiste à transmettre aux générations futures une république plus libre, plus juste et plus fraternelle que celle que nous avons reçue. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'AFC M23. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ok, ko hani harambe Republika ni harambe 23 Imana iduhezagire. Reka twumve uko uyundi muhizi nawe arangiza. By the way, abantu mukurikirana amakuru muri Congo, uyumvise ngo uyu Nanga yo yanafashe nuko Tshisekedi aja ku butegetsi. Vyagenze gute? Nanga yakora iki muri Congo imbere ko Tshisekedi aja ku butegetsi, imbere yuko bashwana, yarafise amabanga yahe, bapfuye iki, etc. Please mushe mu comment sinarose umwanya wo kuja kubisesangura, ngomba kumviza gusa ingene uyu muhizi nawe aklotira tuje tugeza ngaho. Amajambo mushaje kuyumviriza ne bari interesa aja amajambo dantureka it's scripted. Neza ko ahubwo sigaba bandikisha chat GPT.
une manière de servir, de protéger, de respecter et d'élever la nation. En ce 30 juin, levons-nous avec confiance, courage et amour pour la patrie, unis dans la vérité, fermes dans la souveraineté, responsables dans l'action, solidaires dans l'effort, confiants dans l'avenir. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Ok, bose baremera Imana ndavuze que Dieu bénisse la République démocratique du Congo cyangwa vive la RDC. Très bien, monsieur Tshisekedi. Oh well, oh well, oh well. Ibi bintu byari biteye ubwoba kubona abantu babiri bari kuvuga discours, umwe ari Goma undi ari Kinshasa. Le Congo est parti. Bon, sinzi aho bazogereza jembo umenga M23 AFC M23 umenga bagomba mpaka ubiye bacita igihugu canke bafate Kinshasa. I don't know. Sindakurikirana neza ngo menye évidemment dynamique z'intambara iri muri Congo, mugabo umenga ntivyoroshe ko umuhari ufata agace k'igihugu ukagira igihugu mu kindi gihugu bakakora discours. Sinzi nigeze kumva ngo hari igihugu cyangwa kirimo embassy canke konsila, sinzi ko bahavuye babibuza kumurengera ntivyari birekure mu mategeko mpuzamakungu. Anyway guys, iyi yari entertainment gusa, ntabwo jewe nshigikiye Republique du Kivu, Republique du Sud Kivu, Republique du Nord Kivu, Republique du Buganda, di Goma, di Bukavu, di Janose Bunyagana, di Kamanyora, reka da navyo ndasesangura cyane ngo nshobore gufata umwanzuro kuri iyi situation muri Congo, so nabigize juste kuri entertainment kubera mbona umenga ni un peu ridicule kubona hari president umwe à gauche hari n'uwundi muntu tutazi à droite, bose bariko baravuga discours de l'indépendance bipfuriza amahoro meza abakongole n'abakongolese. Sawa, mugira misi mwiza.